ibintu bidakogwa nimba abo bantu batize conclusion yuko hariho une trahison parce qu'il y a tellement une corruption qui fait que la vie normale d'un pays ne marche pas. Nimba hariho vraiment une trahison uzoibazwa sumuntu umwe nayo marugane yose mpeje kuvuga muri icyo gihe rero ugenda ubitohoze ugaruke uduhe information parce que il faut définir la trahison en détail hama kugira ngo même dans l'histoire dans les annales de l'histoire du Burundi bize vyandikwa tumenye les gens qui nous ont trahi à tous les niveaux bavuge bati bajya n'abamenja mu bandi parce que trahison mu menja nico bisigura nukuvuga ko uravye l'état de l'économie turetse na politique je sinavuze politique nkuravuga genocide umuzi ntayo mvuga niko mvuga l'économie abanyagihugu ingene babayeho ama image mbona abana abavyare bamarshade kilometre nimba rerema ari kubera ivyo bintu wavuze bigaragara vyumvikana il faut définir ce qui nous ont trahi kuko niyo seule voie il faut dire la vérité reka ture kubindigarya tugire free speech tuvuga ukuri gusa dukube abantu ubuntu ubushinga ntahe ubutungana period nitwabivuga gutyo ntibizogira ubwoko bizogira abantu umuntu aravyumva ubushinga ntahe burazwi ubuntu burazwi ubuntu butungane burazwi mugabo tugende en détail ama tubavuge démasquer et dénoncer neza au détail namwe RPA on vous fait confiance ngeje nga murakoze urakoze cyane Maxime Claver acakurikira Nyankamugayo murakoze reka nshimire ntuze Maxime kumbura Ines muraraba hariho umuntu ngo yasavye ijambo witwa Diane muraba nimba mumubona muri ijambo turabaha ariko ubu ntawe mbona mu basavye sinzi ko mu muduze kumbure kuko ngo yasavye ijambo kuva kera ego utwoha Claver akabazana canke akakunganira na Nyankamugayo hanyuma uco ufata ijambo tuje duha abandi kumbure tugira tunasozere basavye tubahaye ico dusozera sinzi kumbure abasavye baheze kuko urabona vyagumye bicika sinzi ko muraba abantu bagikeneye ijambo ego hari abo tubona Claver umengo nije nakurikira mu nkundira nkavuga imbere yiwe ego nta kibazo murakoze sinzi ko munyumva ego turakumva nagira mbaze ndabashimira ubwa mbere kubona mwagize kino kiganiro ngashimira RPA na kizigenza wayo Dr Bob Rugurika mu makuru mwama muduha imisi yose jewe ndanyarutsa ibibazo vyanje mfise kuri iki kibazo c'igitoro na responsabilité du président de la République muri ico kibazo ibibazo bibiri hariho amakuru dukunda kuronka yuko d'abord hari ikibazo ca mbere hari amakuru twaronse yuko mu réseaux sociaux yuko imipaka y'u Burundi na Tanzania yoba yarugawe hari ico mwaba mubizi ko nimba ari ico mubizi ko muba mwoduha igituma ico mwaba mwaramenye cyo ni cambere ikindi kigira kabiri ahantu hari imipaka y'u Burundi n'ibindi bihugu notama nk'Imabanda canke Muyinga hari abantu bakunda kugenda no mu Gatumba bagenda hanze bakaronka igitoro kugira ngo carabuze twese turabizi kuko mwabivuze sinirwa ndabisubiramo mwabivuze neza cyane gose kandi bitomoye n'imvo n'imvano n'ingene biriko biragenda mwomenye igituma abagenda kukirondera bafatwa bakicwa n'abakironse batashe no kuma frontiere bakabangira gusubira mu gihugu iwabo eske iyo responsabilité hari ukuntu baba bariko barugara n'igitoro ntikize gisubire kwinjira mu Burundi murakoze ukanya mu mahanga urakoze Claver Claver uratwumva abandi muranyumva yego abandi turakumva
Okay. Claver kumbure ngira ntari hafi. Claver uratwumva? Okay, reka duhe Mahindra. Ego, murakoze kumpa ijambo. Nongera nsubira gushimira radio RPA, nkongera ngashimira n'uwo mukenyezi Ines na Monsieur Bob Rugurika, notre docteur actuellement. Nashaka bwa mbere na mbere gushikiriza ku byo benshi bavuze, mugabo kubijyanye n'amakosa murabizi yuko naho ngira ngo umuntu yatondekesha ku birometero 1000 amakosa CNDD FDD imaze gukorera abarundi ko ari menshi cyane atawo yavuga ngo ayashobore, ari nayo mpamvu vraiment atawo kwirwa nabigaruka ko cyane biranantangaza igituma abarundi benshi bagoma bagaruka ku makosa CNDD FDD yakoze ikora n'ubibandanye ikora, biratangaje cyane. Nakuze numva bavuga ngo abarundi ngo ntibazi ngo kuvuga amajambo menshi, ariko nasanze mu by'ukuri abarundi turazi kwidoga. Iyo abantu bagenda bagaruka basubira bagaruka ku bintu babonesha amaso, ugasanga umuntu ari muri ibyo yama muri ibyo, umwaka ugahera n'imyaka 10 igahera turi muri ibyo, ni ibintu biteye isoni cyane. Nibaze yuko aho tugeze, aho igihugu kigeze, abarundi dukwiye kurondera inyishu irama, tukazikita ku bintu bijanye n'ingene tworondera inyishu. Murabizi twe abantu benshi bagagaruka kuvuga ngo ubwoba, ahubwo nashaka gusaba radio RPA ko yo dutohoreza ku bintu bijanye n'ubwoba abarundi barimwo, n'ingene bo buvamwo n'icokogwa kugira ngo abarundi bari mu bwoba babuvemo. Nukuri ndishobora kwama twidoga. Nta kintu na kimwe kitakozwe, aho muri regio hose byaramenyekanye, imanza zaraciwe, abaperezida bavuye isi yose baraje, muri Senegal baraje, muri Gabo baraje, nta muperezida ataje mu Burundi guhanura nkuru nziza gihari, na oni yaraje murabyibuka, ariko turabandanya twidoga. Kwidoga ubwo bizodushikana he? Hari umwakuzi yavuze ngo intwari ntizigira gute, intwari ntizidoga. Jewe mu by'ukuri sinza kuvuga amajambo menshi, ndashaka gupropoza inyishu n'imiburiburi. Mpereye ku mushinga naheje kuvuga, nongera ndamushimira n'umwashaka, avuga ati ngo abagabo bamwe ngo abashinga ntahe, ninde tazi yuko muri CNDD FDD abashinga ntakaba ariyo, ninde atabizi? Bo bonyene barabivuze ku muranga izuba riva yuko badashobora kwitwa abashinga ntahe, ari abagabo. Ibyo muratunganya mukavuga dogosha droite, muzi neza yuko atabashinga ntahe batanavyemanga. Abavyemanze turabazi, Monsieur Bob Rugurika n'uyu mukenyezi Ines mu kiganiro cyabaye dernièrement, mwarabonye abashinga ntahe b'indyamunyu b'abasenedi David bavuyeyo hakiri kare cyane, kandi b'abasenedi batanga n'igishinga ntahe bakavuga ati twakoze ibi n'ibi, hari umushinga ntahe ishaha honorable ishaha. Jewe ndaza kumusumbya ukorera ishahari yakreye senedi David, ndaza kuvugisha ukuri nsumvye Monsieur Emmanuel yari le chef de l'unité muri Cameroun, s'il vous plaît. Hagarika kwidoga. Muri solution ishobora gutanga umushikiranganje wa mbere ari le chef du gouvernement, ashaka akurikire bunyoni nkuko yabaye, aravuga yidoga, akaza guhereza raporo abajournaliste, akaza guhereza raporo abarundi, ari we ikibazo kiri mu bintu ivyo bintu n'uko biteso. Nongera nsaba umushikiranganje wa mbere atanga imiho abarundi babonekweho, kandi ibyo tuzobimushimira. Hanyuma ikindi naco witwa Ntwakuzi yavuze ati emwe intwari ntizidoga. Niko kuri Rwagasore ntiyidoga, Ndadaye ntiyidoga, n'abandi benshi twagiye tubona bagaragaza ukuri. Hari uwavuze ati umugabo w'ukuri abonekera mu magoba, abonekera mu marushwa. Kandi hari abamaze gufata iya mbere, nabo ba Richard, nabo ba Emmanuel, nabo bose bakora ibikorwa, kandi abo bantu no musi bakora bucece barihoreye.
ni kubera iki tutofatiraho nyene ngo abo nyene batangwe kugaragaza inzira bagafata iya mbere bagakora bari mu bikorwa tukabashyigikira nabo kwidoga ngo abagabo nindatazi ko mise s'il vous plaît atamugabo atamushinga nayi eske nindatazi fakora ngene yibwe lelengo national zibwe amakaye yo mu Buganda yibwe umuyaga nkuba ugurishijwe mu Rwanda 38 milliards à l'époque inyake bientôt 10 à 15 est-ce on va continuer à raconter des bêtises nga tuvuga ibintu twese tuzi busika ryaje zeza ryaje banya kugira imana nimukomeze kwidoga ariko aho gutora inyishu nibaza yuko byoba byiza tugerageje gutsinda ubwoba cyangwa tukarondera nyine ubwo bwoba bwohabwa ariko ikintu gikuru nyamukuru turondere inyishu tunisikite ku nyishu abandi bantu bazogaruka uwundi munsi cyangwa bazokorgaza ama space bazoze batubwira bati twaronse inyishu zibe 10 zibe 50 vous avez il y a vraiment une équation il y a des équations simples il y a une équation simple urondera une niche simple quand il s'agit d'une équation composée isométrique vous cherchez des solutions isométriques nous kuri naho rashaka guhereza murakoze cyane Mahinda Bobo Rugurika wo kwishura Maxime Nyankamugayo na Mahindra cyo twakira ubundi mugwi. Bon urakoze Ines bon nuko byagumye bicikagurika sinzi kumbure tuzavugana alors kandi hari ikindi kintu sinzi abantu ngo bari Burundi hari umuntu yagumye anyandikira sinzi rero hano ko bariho bakabwira bakandika kumbure ingena abandi byagenze ko abantu bari Burundi ngo bagumye bagerageza kwiconnecta ngo byanse sinzi rero ko ingorane yabereye hariya ariko sinibaza ko byatewe n'urubuga rwacu ariko ntacu reka nishure nuko hari abantu bagumye banyandikira hamwe ho barufite iciyumviro yo bandikira akababwiye ivya Maxime yavuze ibintu byiza na vyumvise yerekanye nawe na ampedomo ingene situation y'igihugu yifashe aragaruka ku mabi ashingiye siruto kuri ivyo by'ubutunzi ijya ntwaro ya CNDD irakora ariko atariyumvira ikintu arabaza ikibazo ariko en même temps mu kibazo ciwe harimo n'inyishu mu kibazo ca Maxime yatanze n'inyishu kuko yavuze ati hariho inzego zitwara igihugu izo nzego yazisiguye aravuga ati hariho leta irafite uyitwara ni Gervais Ndirakobuca akuriwe na President Evariste Ndayishimiye aravuga ati ruhande ya leta hariho inama nshingamateka hariho inama nkenguzamateka ati hariho n'ibimenyesha makuru ico yise le pouvoir donc de la presse le quatrième pouvoir atabaza ati iyo muri izo nzego zine zose atamushinga ntayari atamugaba ari ati kahise ku Burundi ati kwisi yose no kwisi yose noneho karerekana yuko igihugu kidashobora kuvayo iyo izo nzego zose atamushinga ntahari acara nabaza rero ati mbemwe mugira amatoza nk'iradio RPA cyangwa jewe nyene Bob Rugurika hari amatoza mwotugirira mukazotubwira by'ukuri ko muri abo bantu bo tudondaguye harimo abashinga ntahe cyangwa abagabo aho rero ikintu Maxime yavuze ntawo kideha kandi jewe sinona gica hirya no hino ariko ngire ko ndamwibutsa akantu kamwe ndemeranya nawe ku bintu byose yabajije niki kibazo yabajije ni très fondamental kuko niho byugariye byose alors uretse ko jewe nshobora kuja kure Maxime nkagira nti mbega hariya dusipoze ko vyanse dushake dusipoze ko atamushinga nayo atamugabo ariyo none abarundi bari hanze harimo umushinga nayo harimo umugabo urumva Maxime iki ni kibazo nongeye kuca Maxime aha ni nk'ukumwunganira ni kibazo umurundi wese ashobora kwiyumvira ariko reka ngire ko ndamubwira nti mu vyonzi mu byo mvugana n'abari hariya nukuri ndemeza ko hariyo abashinga ntayo hariyo abagabo ariko aho nemeranya na Maxime agira ati kubera umushinga ntayo n'umuntu atanigana ijambo n'umuntu avuga ati amakosa ndayabonye ndahagurutse ndavuze
ingaruka zose zizoza ndazemanza. Aha rero niho nca mvuga nti bwa bushinga ntahe burafite aho bugarukira. Ico kintu rero mu Burundi no munsi nta numwe acemanga, nta numwe ashobora gufata iyo risk. Aha rero niho nca mvuga nti none tuca tuvuga rero ko ari abagabo n'iryo, ari abashinga ntahe n'iryo, naho ico kibazo kica kigaruka. Ariko rero kandi nigire umushingwamanza wabo naho batantumye abari Burundi, nishura ikintu kimwe kuri Maxime, ariko nishura n'abariko baratwumviriza n'abari hano muri runo rubuga. Abantu turihenda, niho tugirira meme analyse mbi, twiyumvira ingene burya butegetsi bushobora guhinduka no kuvuga swat tukabuhindura mu mikorere yabo canke tukabakura twebwe abarundi iyo badukoreye nabi. Aha niho twihendera, kubera nta numwe atabizi. Je sino muhinga wa histoire canke politicien, mugabo nta numwe atazi ko hari intwaro za demokrasi, ico bita de demokrasi. Nukuvuga ni intwaro kw'isi zubahiriza amategeko, zubahiriza intwaro igengwa n'amategeko itado droit, ni intwaro zubahiriza agateka kazira muntu. Ça nivyo bita les démocraties. Alors hari ico bita les dictatures. Dictature ni intwaro z'umukazo. Voilà, reka ndazite intwaro z'umukazo. Nukuvuga ni intwaro vraiment imwe ishiraho amategeko umurongo ngenderwako. Uciye uruhande nico bita les dictatures, niyo nise intwaro y'umukazo. Uciye uruhande y'umurongo baciye ni hajya bagufunga canke bagakubita canke bakakubuza ibi bintu byabo by'ubuzi. Iyo utumvira ibi byumviro byabo bagendera kugasanga nturonka ubuzi, hariho discrimination, hariho repression imeze ukuntu. Iyo abari dictature. Reka rero ndababwire ko uno munsi mu Burundi izo ntwaro zose zibiri nta zihari. Mu Burundi uno munsi turi muri tyrannie. Donc tyrannie no kuvuga ni intwaro ya Dyogorumbone, niko noyita mu Kirundi, niko abarundi bakunda kuyigereranya. Nukuvuga Dyogorumbone, nukuvuga ni intwaro dushobora no kwita nk'icyaduka. Donc intwaro itagira definition, udashobora gusigura. Mpora ndanabivuga, ni intwaro igendera apana vya bindi ngo vya etat de droit, ni intwaro igendera kuri voyoucratie. Nukuvuga mu Burundi turi muri voyoucratie. Naha ubona premier ministre ashobora guhamagagwa n'umuntu akavuga ati ndagukeneye canke mbwira aho ndagusangeho, agaca musanga akamubwira ati umviriza rero ibintu birakomeye, we sinzi ibintu wavuganye na president kubijanye n'amakosa umugore wakora mu bushikiranganje butandukanye. Rero sinzi ico umugore we yayaze n'umugabo, ariko president ntumye ati ntasubire gusubira kumva uhirahira uja mu maradiyo usubira kuvuga ivyo kurwanya ibiturire. Ati guhera ino tariki avuze ko hagarika, ugasanga premier ministre agacahagarika. Donc nta tegeko na rimwe ryakurikijwe, nta ngingo nimwe ivyo bintu vyisunze, agacahagarika. Kubera iki? Avuga ati rega taraho arabwira general Ildefonse Abarurema wa documentation banduge ko bamfata, canke arabwira colonel naka bansange muhira bandase. Urumva rero ico nico turimwo uno munsi mu Burundi. Bisigura iki rero ga Maxime? Abo basende devde twiyumvira ko baba bagifise ubuntu, twiyumvira ko ari abagabo cyangwa abashinga ntari. Murumva ko hari ahantu bagera nabo kubera ya ntwaro yarenze ihagiro, byararenze byarabaye urudubi. Turi muri voyoucratie. Reka ndabakarero muramumva biriko biraba muri ntuze muri Haiti. Erega mu Burundi turi presque muri iya situation aho les gangs aribo batwara igihugu presque territoire, bana nka nude nka capitale yabo nibo bayikontrol no munsi. Donc nivyo rero turimwo, nibo batoza amatagisi. Donc mu Burundi nituragira kuri ico aho mugabo murabizi ko imbonera kure zitoza amatagisi Burundi, je murabizi imbonera kure c'est une milice, n'umugwi w'inkorabara. Imbonera kure zirafata abantu zikabafunga, imbonera kure zirafata umusirikare zikamwambura inkoho zikamushira mu gasho ahoza iyo mu ntara muramumva za Kabarore ziranabica.
naha rero mubona ibi byose biriko biraba abasirikare ingene baja muri Kongo ntimwumva ingene bagenda ni kuri telefone uzawumva komanda waguhamagaye we nakana abazi yo muva canka bo muri akabatondeka hari ati mwebwe ku itariki nini mutonde ku mudubugu nimba ari mudubugu ugasanga ntibana donc nta kintu na kimwe cy'itegeko gikurikije naha rero mvugane aba bantu no kubumva rimwe alors naha rero nashaka kubwira Jenny baza ko bariyo abashinga naye b'abapfasoni ariko bamaze kwiyakira bakayemera bati twe turemeye kuba abagabo niryo abashinga naye niryo banciya kubera ko ico kintu caje c'umukasi no kuvuga bari kugwembe uvuze gutya ni colonel naka aguhitana uvuze gutya general Ildefonse Barurema akurungikira bakwica donc barabakerera urumva rero ni nkuko twoba turi mwishamba rero sinumva vraiment ko twoja kuvuga ati hategerezwa kugaragara intungane alors par contre ico nemeranya turiko tuvuga toujours nyene abo bantu bafukamye igihugu mu nda mu vy'ubutunzi kuko urumva nibi tugo turavuga nibo babikora ico nibaza nabo basende defide bari hariya bakeneye kubohogwa nabo bajenero nakubwiye sijaje nyereganyaga nabo bajenero usanga bakubwira bateba ntucire hasi kuko bamenye ko tuvugana umutwe mu utorera mu Rusizi sibo sijaje nye babibwira ivyo rero birazwi urumva mu Burundi no munsi nabo bajenero bamwe barakeneye kubohogwa nabivuze ndakugarika uyu Gervais ndirako uca premier ministre akeneye kubohogwa abandi nabo mumbwiye nk'utwara inama nshinga amateka Gerard Vyongora kugira ico ndamuvuze ko kuko bo Murundi arafite ingene ahora yiyerekana uko ameze ariko nawe ndazi ko agendera ku bwoba aratinya ko bamwica kuko umaze kumberega kizigenza w'igihugu president avuga ati jewe nzo tuziruka mushake mu nyice ndarangije Maxime urumva ko ni intwaro yabicanye aho haragoreho gutora abashinga ntahe canka abagabo mu nzego na cane ko bo baratinya nibaza ko ari ico novuga ine sinzi ko nyibutse ikindi ico kibazo ca Maxime cyari gikomeye ariko Nyankamugayo sinzi ikintu yavuze Ines uranyumva yego ndakumva Nyankamugayo yanakubajije bon atangura nubwo bidahuye na suje yuko haciye ko amakuru ku mbuga yuko imipaka y'u Burundi na Tanzania yugawe yashaka kumva yuko igituma yabivuze imipaka yugaye si imipaka yugaye narasomye ahantu naho ntarikoreye ko narasomye ahantu itangazo ry'urwego rwo muri Tanzania ni kubijanye n'imipaka yabwo sinzi service zari zahindutse bavuga ko bavuga ivyahindutse sindavyibuka ariko ntibiraba umupaka w'u Burundi na Tanzania yari service de immigration amategeko bahanye ijya audio rero yasirikiye n'umuntu nibaza w'umunyagihugu nyene yapfuye kuvuga bo nuko kenshi ubonye kubera nyene akangaratetse Burundi bwaguyemwo twumva byinshi bijanye ku gihugu cacu bikaca bitugora gutahura inkuru n'igihuha nibaza ko ari umuntu yavuze ico yiyumviriye abantu bagaca babifata rero ngo imipaka yugawe ariko aparamasi imipaka ikihari gusa abategetsi bo mu ntara zimwe za Tanzania nivyo bararajwe ishinga nko kujya tubona muri Kongo n'imiduga y'u Burundi ije iraja kunywera igitoro iwabo kuko barabona ko bishobora guteza ikibazo mu burere baherereyemo cyane bigatera naho ne haba nk'ubukene bw'igitoro kubera igitoro baba bafise abarica abanyagihugu bahajya urumva rero haje ikindi gihugu kikivoma bategeza kugira amakenga nico nibaza sinzi ko hari ikindi kibazo ntishuye ego hariho Mahindra yavuze ngo bon RPA itohoze kubwo abarundi barimwo ico buva ko nuko bwohera uko biboneka ko bari mu bwoba bwinshi bon aho twoba twigize barumenyi Mahindra ikibazo yabajije kirakomeye ariko twebwe yaba RPA canke sinibaza umuntu ashaka kuvuga ko yotohoza akamenya ico imiliyoni 12 igituma ziri mu bwoba twabivuze Mahindra ni muri iyi nyishu nishuye ntuzeyi Maxime nukubera ko uburundi ntiburi mu ntwari gengwa n'amategeko ntibukiri no muri dictature za ntwaro z'umukazo buri muri tihani nukuvuga intwaro yicaduka imwe ya Jogorumbone donc imwe igendera ku bwicanyi urumva rero
kameme turavyumvikana intwaro nk'iyo nta muntu n'umwe ashobora kubaho atagira ubwoba murashaka mubaze erega za Corée du Nord zibayeho gute hariho ibihugu byinshi bibayeho bimwe bimwe ni bikeyi bien sûr Uburundi rero buri muri izo ntwaro kuko murabona ko na president yamavuga ati je murashaka mu nyice ejo bundi warabonye ariko arigirisha yiriza bien sûr mugabo iyo arinze avuga ati jewe vraiment hagutwara abarundi no puma nipfira canke ngo notwara ngo Israel ngo donc iyo ariko aravuga bijya bintu urumva ko harimo umwiheburo nawe bon arazi bien sûr nico gituma kandi rero ikintu kibabaje mu kimenye ujya mwiheburo president Ndayishimiye arimo niwe utuma mwumva agira nk'ibi bintu byo kusahura amamiliyaridi amajana 3 ariko sinzi ko mwumva ivyo ari byo amamiliyaridi amajana 3 n'amafaranga ashobora kubaka ibitaro bikuru de grands hôpitaux mu ntara nka 6 ibitaro bishobora kuza birakira ku mwaka abagwayi 500,000 cyangwa miliyoni rero iyo umvise umuntu yubahuka guterura ayo mafaranga agatwara mu makonti yo hanze ngo ari karanyigiza yiwe n'umuryango murumva ko harimo umwiheburo n'umuntu agira ati je sindi ibi bintu twagiyemo ejo bashaka kunyica basi n'ibisigare havyanje bazosigara baravuga ati harigeze umuvyeyi donc sindi ivyo je niyo interpretation nkora ndabiha ariko rero ahanyi tukibivuga urumva natwe turi hanze natwe tufise ico dukora ico twovuga aha rero si umunwa la diaspora burundaise reka dushake tugezaho kwisi yose mu bintu jewe nzi nabonye mu masituation Uburundi burimwo hama haseruka la diaspora ukabona yuko hari ibintu bakoze borganije cyangwa ukabona ko hari ibikorwa byo gutabara bakoze cyangwa bashigikiye bifasha abari mu Burundi eske uno munsi la diaspora burundaise ico gikorwa kiragikora sinibaza na gato na rero mvuga nti murumva ibibazo biri Burundi muri bene wacu abavyeyi bacu abavukanyi abagenzi twasizeyo twe twararokotse twe twarahizwe twicwe benshi muri mwebwe muri nganda bizi hanyuma turahunga mugabo nico gituma turiko turagerageza gukora rero hariho mugabo ikindi kintu nagenda babwire numva ntogeza ntavuze abantu bavuga ngo twidoga mu myaka yose kwidoga uhageze gukora ibikorwa ego nivyo ariko reka ndababwiye so kwidoga ibi bintu dukora kandi namwe abahora bandika kuri za Twitter abandika kuri za Facebook abavuga abagira amanama hiyo mu bihugu bitandukanye murimwo so kwidoga bijya bintu mukora oya kubera buriya abanyagihugu benshi nk'ubu tusipoze bari mu mwijima abari mu mwijima i Burundi abari mu gasho donc baboshwe les otages kuko abanyagihugu bari Burundi no munsi bameze n'imbohe za CNDD-FDD n'akagwi ka Evariste nabo basangiye umugambi mubi alors bari abantu barakenera umuco urumva bari mu mwijima barakenera umuco barakenera abantu babamurikira kuko reka ndabaha akarorero iyo Ndayishimiye ariko arababwira ko ikibazo cy'igitoro ndabaha akarorero akasigurira abanyagihugu abagumyabanga mu tunama twikinyegero akababwira ati buriya muragenda mubwire abanyagihugu hariya hasi iki kibazo cy'igitoro ntibakizi n'abatutsi n'abazungu ariko barabikora none ndababaza izo message zikata zigenda uko nyene zitayunguruye zikagenda uko nyene muri babanyagihugu bacu hariya mu mitumba zigatwagwa kandi n'abantu babacangiro nyene bakorera Ndayishimiye uko nyene bakabitanga uko bakanabisigura ko abatutsi aribo bazibiye amafaranga ko abazungu babishigikiye umwibaze ivyo rero iyo hatabonetse ayandi majwi kandi muri ayo majwi hakaba harimwo abahutu n'abatutsi abaganwa abanyamahanga basigura neza ikibazo cy'igitoro berekana ko Ndayishimiye namukiwe n'umuryango we bariko barabisahuramwo biteye ubwoba ahubwo ko aribo bifuza ko ikibazo cy'igitoro kihaguma ubukene bw'igitoro ivyo rero bitabaye abanyagihugu bari mu mwijima ntibazote babimenya nabaha akarorero kuri uwa gatandatu abagumyabanga baragize umunsi mukuru bagize umunsi mukuru ngo wo kwipfurizanya umwaka mwiza babigiriye muri stade y'Igitega ndibaza stade Ngoma ni y'Igitega ntihenze hari amastade bahidaguye amazina menshi twarahunze ni y'Igitega yego ni y'Igitega barahuriye bari benshi cyane
mbere bakotiza amahera umwe kugira aje muri stade nyene gusangira ikeri n'ifana n'abandi batanga 40,000. Bon, bambwiye yuko babahaye ifana zibiri n'ibiyeri bibiri kubanywa inzoga. Alors baranidoze bataba abantu busuma bwabo ntituza aho uzoherera. Alors mugabo reka dufata akarorero, benshi bagiye muri uwo munsi mukuru bamaze iminsi basoma ku mbuga ngurukana bumenyi, bumviriza mu maradiyo yigenga ari hanze, bavuga ikibazo cy'ibitoro, bavuga n'ibinyegezwa biriyo. Benshi batubwiye bati twagiye tuzi ko muri rujya rubanza niyafata ijambo bijya byose aza kugira icyo bivuze ko agatanga insiguro, ariko bose bavuyeyo ngo nta kintu na kimwe geze avuga. Ntihajya mubona ngo yagiye kwitukira imbonerakure azibwira ko hakenewe ubundi bwoko bw'imbonerakure. Bon, hariho amajambo baba bavuga hanse tabaravuze n'ibintu birimo amakode kandi ashobora kuba ari danger kumbure abantu bakwiye gutohoza ko avuga ngo abantu ngo bavutse mu 75 ivyo bintu sinzi ico yashatse kubwira abantu. Alors mugabo ushatse kuvuga iki bisigura? Ndababwiza ukuri, ibi dukora si kwidoga, birafise amatwi bihora bigwamwo abantu bakumva ukuri, kandi bituvuga ko ari injiri. Ese ukuri kwa Bibiliya kabisa, ukuzi ukuri kw'Imana ni ukuri tuba twatohoje duha abantu nabo bakitohoreza bakaronka, kuko abarundi no munsi hari abantu bihenda. Abarundi barazi gutandukanya icyatsi n'ururo, hariho ibyo bamenya. Abo bagumya bangariho benshi bahora badushimira, benshi ni nabo bagaruka bakaduha ayandi makuru. Benshi muri abo baboshwe nyene Burundi muri uwo mugambo uri ku butegetsi nibo bagira bati erega iyo mutatubwira bijya bintu twebwe bari batubwiye ibi n'ibi. Bon voilà, reka ndeke kurandira mu majambo, mugabo murumva yuko birasaba yuko hari amajambo aho umuco abantu kandi afasha kwibohora cyangwa kumenya ukuri. Bisigura ko vraiment ntihagire umuntu azokwigera yihebura ngo tumaze imyaka tuvuga twidoga ngo hageze ibikorwa. Yego ibikorwa bitegerezwa gukorwa, ibikorwa kandi kumbure ntibizokorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ibikorwa bizokorwa n'abantu babandi Maxime yavuga b'intungane, b'abagabo b'abashinga nahe bafise muri bo ubutungane, bavuga bati harageze trop c'est trop. Voilà, c'est quand même bien. Ego twakire n'abandi, ariko imbere ko tubakira ndagusomera ikibazo hawe n'uwitwa Fiacre Munezero ko rabaza ati gitoro hariho ikibazo kumbure tutojamo kubijanye n'ivyo gutegwa, sinzi ko ari ico yari yakikwandikiye. Bon reka ndacishura uko, ariko ntitugire des suppositions, sivyo, kuko ni très dangereux tugize des suppositions, sivyo. Ego ivyo ikibazo inyishubona ibereye oya nico kiranatomoye ikibazo abagize ico kibazo kirakomeye, kuko nivyo erega igihugu ucimye igitoro mu kanya sinzi umuntu yaje kubivuga akoresha ijambo ryiza avuga ati igitoro n'umutima w'ubutunzi w'igihugu. Umengo ni Mahindra cyangwa sinzi ubundi yabivuze. Nivyo none igihugu ufashe ukagikuramo umutima cyane ukawuhagarika, none wumva hageze kwiruka, hageze ikiguteye, hageze isanganya riba, wumva none wo kwiruka gute, wo hunga gute, wo kwivuna gute? Naha mvuga yuko ivyo Fiacre yavuze nivyo kabisa. Evariste Ndayishimiye ufate ni bimwe nababwira atwara nk'umucangero. Ntushobora gufata igihugu cawe byitwa ko utwara wumva vy'ukuri kuri umurundi ukwije ivyangombwa no mu mutwe no mu mutima. Sinumva ko ushobora kushira igihugu muri ibi bintu Evariste agishizemo. Ugafata ingabo z'u Burundi ukagomagura hanze, bakanigagurwa, bakagwana batagira ico barya, bakagenda batagira ivyo bitoro, bakagenda batagira kugashiruka bute, ukakarya ukaganyuruza. Uranyumva? Sinzi ko ico kibazo wo kibagira kugira abakumviriza bumve ico kurishura icarico, kugira bumve inyishu kuratanga ku kibazo. Mpejije kukivuga Ines, mpejije kukivuga ikibazo kivuze nibaza aho ndacishije. Okay. Bon nakisiguye vraiment kuko nico nakubwiye nti hariho des suppositions tutogira kuko ça risque d'être mal interprété, sivyo.
okay ngira sinacumvise ngira bya byaciye no nagisiguye mvuze nti kijya kibazo uko wagira ukimbaza cyangwa ingene cyanditse ntidushobora hariho ibintu tudashobora kuvuga kugira ntihabe des suppositions donc ngo abantu bavyinterprete nabi mugabo mpeje gucishura neza okay twakire rero uwundi urasaba kumubaze ko yumva twacishuye ariko mpeje kucishura muri make mvuga yuko Evariste Ndayishimiye effectivement ariko atwara Burundi nk'umucangero nk'umumercenaire nico kibabaje ko abarundi no munsi bagira umukuru w'igihugu yigenza nk'umucangero nk'umumercenaire nk'uko umengo ibi byose ariko arakora agira ati nihashake haze ari gitero kivuye hanze ari giki nihashake habi ibishoboka byose jewe narikwirije ibyanje jewe ndafise ibyo ntekera amamiliyoni ndiko ndanyegeza jewe nzobaho ofete ni nk'uko umengo azoca yigira ku yindi si kuri Mars cyangwa Jupiter sinzi swat reka mbendageze aho ariko nacishuye bwa sivyo ego urakoze ndabona Diane Kaneza yagarutse mumpere Diane bamumpera umwanya bazi ico yashaka kubaza canke gushikiriza mu gihe bitarakunda Claver mwoba muravuga ariko bariko baramfasha bamufasha bamuduze murakoze ubu sinzi ko mu nyumva ego ubu turakumva gerageza ucagagura amasaha ariko aradufata oya ibyinshi bisa murakoze imbaze ramutse yateguye kuganira n'abanyagihugu nkuko byamye ari ijwi ry'abanyagihugu n'umutumye Dr Bob n'abandi barafasha murakoze byinshi bisa nkuko Bob yagiye arabisubiza mu byo yagiye asigura yasiguye neza cyane bituma n'ibibazo twari dufise yabisiguye ariko umuntu arashobora gusubiramwo abaza kugira ngo bitomoke neza na cyane cyane nkuko ikibazo cy'igitoro kimaze kuba ari ikibazo kimaka irenga 5 nikiba kikiri ikibazo commercial nkuko yabivuze kare ko kera araba abacuruza bahora bicara bagira commerce bicara bakiganira ariko iyo kimaze kumara imyaka 5 kiba kimaze kuba ari ikibazo cya politike bijanye n'insiguro yagiye araduha usanga umugore w'umukuru w'igihugu afise mu ukuboko kurekure kuko narasi kujanye ibyo mwaje mwandika RP yagishikiriza kuri Twitter X yerekana ukuboko kwa Prestige cyane mu bibazo bituma igitoro kigorana kuba gishobora kuboneka mu Burundi. Iyo rero ikibazo kimaze imyaka 5 hakaba hariho n'ukuboko k'umugore w'umukuru w'igihugu biba bimaze kuba ikibazo cya politike. Niyo mpamvu iyo turiko turabaza ibibazo no gushaka gutahukirwa kugira dutahure tubaje ibibazo bijanye na politike ivyashoboye Bob Rugurika abyishure ibyo adashoboye abitangeho ivyiyumviro vyiwe. Ivyo nibaza ni nko kubaza uno munsi umukuru w'igihugu yoba ari watwara canke nawe nyene arabamiwe mu ntwaro yiwe. Ico nico kibazo cy'imigambire bijanye na ibyo Bob Rugurika yarashikiriza n'amakuru twumva igihe umukuru w'igihugu yamarira umengo si watwara ahubwo ari akani kabigatwara ahubwo wewe cyane hariho n'ubwenge burimwo bwo kwiriza no kuresha abarundi ntacu umuntu arashobora kukibaza. Nico kibazo ndakibaza ibitekerezo Bob Rugurika cyari byo birashobora gushikiriza. Ikindi nibaza navuga ko ni nk'abantu ko kugira umuti w'ibibazo ko kimaze kuba ikibazo cya politike gitoro bimaze kubaho umukuru w'igihugu n'umugore wiwe umutambukanyi wiwe bikaba ahashobora gutanga amategeko
kuba abaministre ni ikibazo cya politiki kimaze kuba ikibazo cya politiki abarundi bibaza ko icyo kibazo cyokemurwa n'umuheto nashyigikiye cyane ariko ndabaza ikindi kibazo ko umuheto kino gihe tuzi ko abarundi baheruka imyaka y'umuheto nako ushobora kuba ahubwo abanyepolitiki bakora kuko ibibazo by'igihugu bijeje abanyepolitiki umengo mu gihugu nta banyepolitiki bagihari bashobora kugira nka no kwita position niho nashaka kugarukana ikibazo cya kabiri no baza Bob Rugurika opposition y'u Burundi ihagaze gute uno munsi kugira ishobore kuba ifise inguvu canke bipfira hehe kuko yabivuze ko kare ko diaspora kenshi ihora ishobora gukora mu bibazo bijanye n'igihugu ikashikiriza ivyumviro canke ifise ama connection no nka ishobora gushikira ama organisation canke meme ona sozi bagashikiriza ikaza abarundi bafise ariko mu gihe nka radio RPA mushikira abanyagihugu cyangwa mufise amakuru ava mu banyagihugu nk'uko Bob Ruguka ati umukuru w'igihugu aragenda mu banyagihugu akavuga yuko ikibazo ari abatutsi batuma ibibazo by'igitero bitaboneka ntibiboneka ko akenewe ahubwo opposition yo mu gihugu ishobora gufesinga ubutegetsi canke umugambwe uri ku butegetsi ku buryo nk'uko yanabivuga Dr. Bob ko hariho abaministra babuze ijambo kandi batamikwa nibaza ko bari uko nta yindi ishwa bafise nta yindi alternative canke binanira hehe kugira haboneke opposition mu gihugu ku buryo umuministra ashobora kugira alternative avuga ko nimba sende bishoboye ndashobora n'ubundi canke twamye tuzi politiki y'u Burundi abantu bakorera muri leta kandi bari bakorera no muri opposition bazi yuko leta niyanka bagushikiriza ivyumviro byabo ahandi hantu ikibazo cya nyuma nagira mbaze ni no kugisubiramwo ni ikibazo ariko nko gusubiramwo kuko bisa nk'uko abarundi bimaze kuturenga ni ndatege ku Burundi mu gihe perezida arira murakoze Claver Albert Thibaut mufate umwanya muto dusangire umwanya dusigaranye ndanyarutse murakoze cyane ku ijambo no kuba mwatunganyije kino kuganiro nagifashe kiri hagati mu babarire nimba ikibazo cabajijwe ariko gisa n'ico ca nyuma Claver abajije kandi nikija muri sense yo gupropose amasolution kurumva yabavuze ngo tuma twidoga mugana bo bere yabiciye kavuga ati ivyo bintu mvuga ko twidoga byo kwandika kuri Twitter munavuga ibintu biriko biraba biragira ico bimaze rero ikibazo canje nagira mbaze ni nayimaze kibazo muga panete nagira mbaze influence y'aba bantu duturanye igihugu ca Tanzania ingana gute kuri le parti au pouvoir iwacu Burundi ico kibazo nakibaza ja muri sense yo kuvuga nti niyaba suppose ko influence est extraordinaire donc ça nous issue acha kibazo Claver abajije cyane macho vuga ni ndari nyuma final suppose ko sa influence est extraordinaire est-ce que muri sense yo gupropose justement twese duherereye umunyagihugu ya diaspora mu bwa influence twandikiye tugiye turavuga aya makuru y'iwacu tudatunga urutoke Tanzania mugabo tuja muri sense yo basaba batuvugire basi ko tuvuga ko le parti au pouvoir tumva niba bose une influence kandi n'ibyo bibazo bobo tuvugira basi tukaza turagirira abo Tanzania tuvuga tuti ni murabe nyene bimeze murabe ko basimwe mu tuvugira ko twetu
atajambo dufise aho ndiko nsipoza ko bafise influence batuvugire turi nya diaspora tuze twandika urumva turandika mu gifaransa mu kirundi tuvuga mu giswahili tubwira cyane le parti au pouvoir hari wa uko je ndabarazi gakenya ndabaraba umengo ndiko ndaba abantu biwacu mwa ubwego bwo hejuru kandi ukumvuze uko ubwego bwo hejuru nacamvuga nti peut-être ko bobo twumviriza bakabona ko turi turarira bakababwira batuvugire basi bo je mu rumengo niyo bantu abantu biwacu so nabumviriza tutabatungurutso tutobwira ati ehera abantu uzi d'une façon consistante yandika tweet ushiramo mu parlementaire hariya ubuntu mengara ari exprime umuntu agatima agira recherche akamenya abantu tubana ko umuntu umengo niwo bovuga bakatwumviriza tukabamenya tuvugira twandika kuri tweet ubuntu umengo cyogira difference cyo kibazo nari mfite murakoze cyane yego urakoze Tibo Albert namwe mufata akanya bo baca yishura yego murakoze ndekanda baramutse ndamutse n'umutumire sinibaza ko ntwara n'umunota kuko ibibazo ngomba ngende direct na singira amadetu ikibazo cya mbere twarumvise ibivugwa n'urukuru cyangwa nk'ibihuha bavuga yuko iribura ry'igitoro ari kubera ifungwa rya Bunyoni no kubera wahoze atwara Tanzania yaciye avuga ati tamufunguye nta gitoro zosubira kuronka hari icyo mubifise ko amakuru icya kabiri ni twarigeze kumva umukuru w'igihugu nyene avuga yuko no mu n'amavideo nkekariho avuga yuko umuyaga nkuba wahavuye wabura wari kubera hariho centrale thermique aravuga yuko ahubwo bari babanize sinovyita yuko kuvuga yuko atoye bishasha none ko iyo centrale thermique ikoresha ico gitoro ubu kikaba kidahari murafise amakuru y'ingene byo bimeze cyangwa cyari ikindi kintu cyishije inyuma icya gatatu ni icyerekeye ibinzigwa tuma tugira kenshi nk'uko mwavuze abanyagihugu ari abo batabimenya none nk'amaradiyo iyo mu Burundi eske mwoba mukorana cyangwa muvugana bobo mubona babivuga bishemeye kugira abanyagihugu bamenye ibibazo bihari cyangwa bamenye ingorane naho ziva mugani wanyu ntibasange ari ukubera peut-être kwiyumvira yuko ngo kujya basanga bata ikibazo ingorane ku bandi hama ikibazo cya nyuma ni giki muvuga kuri iyi resilience niko no yita cyangwa mu kirundi uko kwihangana kw'abarundi gushikaho bamara nk'imyaka nk'ibiri 3 batagira igitoro batemera bakagera n'amaguru iyi resilience ni nziza nimbi cyangwa umuntu ashobora kuyikamisha mu bundi buryo cyangwa umuntu ashobora kubwanje mu rumengo uwo tworonka abategetsi bakora abarundi bafise resilience ingana gutya twibyaza umusaruro murakoze cyane Bob Rugurika wishure Claver Tibo na Albert ego uragicagagure kugira ngo byancagagure n'abanyuma ego hari ibibazo byagiye birinjirana kuko byagiye birinjirana n'intererano batanze nka Claver yavuze byinshi vraiment ariko ari interoja mu byo yavuze Sadael nk'ugira ibibazo harimo intererano nyinshi ariko aravuga zishobora gutuma umwe wese haba bari mu Burundi abari mu nzego za leta mu mugambo uri ku butegetsi nabone numvise ibintu yavuze byinshi bikomeye bashobora kugerageza nabo kwiyumvira ko ariko yagarutse cyane nibaza ko ari we aho nza kwibagiruze kunyibutsa yagarutse cyane yumvira ati none nindatwara nivyo nariko ndavuga iyo urinze wumva umukuru w'igihugu arira imbere y'abantu imbere y'abacamanza akarira imbere y'amasendika akarira imbere y'abo banyamugambwe biwe akanavuga ati jewe n'ukuri je muzopfuma munyica iyo ariko aravuga gutyo uca wumva yuko ntawe utwara uwundi ni bimwe twavuga
bigaruka yuko aho tuvuga tuti est-ce que nous avons des institutions normales no nukuvuga est-ce que uburundi buratwagwa n'inzego zisanzwe canke bon sinobita udusimbira hamwe ariko ni nko kuvuga ati ni bimwe navuga ni nk'aba mercenaires buriya mu ba mercenaires sinzi ingene bifunctiona ariko mu mercenaires azafise ikintu bamubwiye wewe no kugira ukuntu no kurasa sinzi ko hari amategeko aha abo yaje gufasha ariko bon sindakora n'aba mercenaires mugabo ico je nagomba gusigura uko nabonye burya butegetsi nivyo n'abazungu niko bakunda kubuvuga bavuga yuko CNDD-FDD ari ikintu kitagira centre de décision alors rero biranatandukanye kuko ngenda babwiza ukuri no hanze ibituhora twumva les gangs biba bitunganije baba bafise uwo bubaha donc umukuru w'abagangi donc ni habimwe twara tumva no kuva kera umvise nka bagatarina baba bafise umukuru wabo ariko mumenye yuko abo bagatarina ukubahana ntikuba gusanzwe donc bubahana en fonction uyu ufise igipfunsi gikomeye gusumba uwundi kuko barashobora kugira umukuru w'ababandi umukuru w'umugwi w'abasuma cyangwa w'ababandi mugabo mukuru wabo ugasanga ni kuzarababwira ibintu mugabo hageze kubishira mu ngiro canke kudesida canke guhana uyu n'uyu ugasanga ntavyashoboye kubera ko hariho muri bajya basuma nyene abamusumvya inguvu je rero niko murangerageza kubona CNDD-FDD kuko muramaze kuvyumva umukuru w'igihugu aridoga akavuga yuko hari abamukorera nabi akavuga ko atabahanuza afise akavuga ko atagwego rw'iperereza afise ko ari cyo gituma atamakuru afise donc mugabo ntubone ingingo yafashe yo gukosora ivyo bintu na rero ndavuga nti bigaragara ko atabatwara kuko iyo babatwara abatafata ingingo akahindura erega amabanga ni menshi arashobora gufata umuntu wo mwiperereza akamukura akamurungika gutwara ikindi kintu akazana uwundi abishoboye mugabo rufetke byama biherera mu kwidoga ni ibintu bibiri bishoboka nukuvuga yuko muri bo mu CNDD-FDD ntawe utwara uwundi kandi jewe iyo ndiko ndaraba mbona umengo niyo bija vraiment urumva alors ni bisa n'ibisusa gutyo ikindi nacyo gishoboka ni icuko uwo muntu atwara atabazi akazajejwe aho rero urumva ko igihugu naha rero kiri muri danger nukuvuga ntazi akazajejwe urumva ni nkuko twomwita urana kumwe bita umwana w'igifata nzoka umwana ashobora kubona inzoka irenga uruye agatora murazi noneho bene ico gihe ko n'inzoka ntizijya abana bifata nzoka nukuvuga rero umuntu atazi vyajejwe aho rero igihugu kiba kiri muri danger alors jewe rero kuvuga ngo igihugu gitwarande jewe mpora numva iyo yashatse guhindura n'abantu bikanka ejo bundi ho narabivuze sinzi ikiganiro nigeze kubivugamwo abantu twavuganye babadedenye bamwegereye yababwiye ati jewe mpora hari igihe mpora ndara vraiment nkagomba ndi yuko ejo nzomukura abariko avuga ubutwara ubwo rw'iperereza ati ndi yuko ejo nzomukura ngo nkaza mbona ikintu mwijoro ngo kikaza ngo kikambuza ngo kikantera ubwoba bo murumva les amis travel urumva tishobora kumenya iyo umukuru w'igihugu atanga insiguro bene izo ntubuzi ico kintu kimubuzi ico arico ico kintu abwira abantu ntubuzi ivyo cyamubwiye urumva ko hariho inyishu des fois tubura mugabe ikiro nashaka kubabwira bajya CNDD-FDD benshi igituma mubona umwe wese akora amakosa ibi byose by'igitori igituma ubona atabahaguruka bamubuze reka ndabahakarore muhora mwumva ngo groupe de généraux eregi yaba iriho kandi ifise zijya nguvu twumva baziha ibi mutuma ko bakamubwira bati umviriza rero udahinduye ibi nibi nibi mu ndwi zibiri tutabonye histoire y'igitoro isubiye kuba normal ibi bintu turagukura tutanga imihoho nturindire yuko tugukura ngo umaramara baba babikora mugabo igituma batabikora ni iki nico mumba kuvuga bariya nabo bafise ibintu bariko barakora muri bajya bagenero hari habirirwa muri quartier asiatique bakoranye n'amabanki bakamenya batujya muhindi ujya mu arabu ujya mu Senegal hariya afise miliyoni 800 kuri konti twoya mwaka gute bagaca bamushira barafite ibintu bakora bakagiriza abantu ngo wewe twamenye kudandaza urumogi ngo wewe ngo inkuba wawe twatoye inkoho abantu bama babasahuye 500 millions 2 milliards
ubu abantu bama babona abagwiza atunga benshi barugaye amaduka hajya abandi baragiye abantu ntibamenye ibintu biba abo bajenerero bamwe bamwe bohamagaye perezida bakamubwira uko urumva ko nabo bari mu madiri yabo muri bo harimo abari mu rudandazo rw'ibiyayuramutwe mwarumvise histoire muribuka histoire ya y'uwitwa Gisiga abanyamerika n'abadagi bahagurutse bakarinda bakandika n'amakete bati ibi bintu muri ko murakura mu buhindi muza gukorera muri izi farumasi muri aya mayizine ni ibiki ko tuzi ko ari ibiyayuramutwe birimo abajenero birimo uwo mukuru w'igihugu alo ikintu bajya abagabo bahurirako bose barazi ko ibyo gutwara igihugu atari ibyo barimo ikintu bahurirako iyo bariko bariyumvira nk'ingene bokura perezida nawe akiyumvira ingene yokura umukuru w'abasoda umukuru w'abasoda akiyumvira ingene yoja kwandagugarika bakavugana bakabwira Gerazi paremi gakura perezida iyo bariko baravyumvira uko bose umwe wese yumvira uko baca bashika ahantu bavuga bati none mbega ko je ndi mu busuma bw'amahera yo muri Somali ko je ndi mu rumogi ko je nisha abantu natigije ko nanyanganyije abahindi baraho 2 miliyari 3 miliyari arizo ndiko ndakora muri business mbega tukisambura ibi bintu ntibitugaruka ko ofete nuko bisigura iki aba badede ikintu kibahuza ni ibintu bibiri no reka nshaka mvuge bitatu ikintu ca mbere c'est l'exercice du pouvoir umwe wese avuga ati kazima hondi mbona nshobora kubikoresha nkaronka ivyonja nkiba nkica donc c'est l'exercice du pouvoir ikindi ca kabiri bahurirako na mabi bakoze notama y'ubusuma bazi bose ko atawera hanyuma n'ubwicanyi burya benshi barazi utishe directement aba batwara igipolisi cyangwa renseignement kenshi baricisha abantu ndabaha akarorero nk'iyo bavuze muri CNDD bati ubwoko bw'iperereza barishe umugwizatunga Oscar Ntasano ubwoko bw'iperereza barishe umugwizatunga Kirahwata sivyo Jackson Sibavimbere donc sinzi ko mubizi hajya mwe mu bamwe baza ngo ni Kazungu yagiye ngo n'uwitwa ngo atya no ijya bari inama ndakugarika yicayemo na Evariste Ndayishimiye ari hajya n'uyundi ujya Kingi cyangwa ba Prime bose bakavugana umwe muri bakavuga ateba reka ntelefone Kazungu bategeza kumwica ategeza gupfa abandi baba bari presse yo kuja kwirabira amadolari yabo nibiki bagaca bagenda nukuvuga yuko uwo muntu aricwa mugabo ugasanga babizinanyemo bari kumwe rero barafite ikintu kibahuza ni kibi ico rero mvuga nti nico nibaza gitwara uburundi uno munsi uburundi no kwishura kugira mbwire Claver uburundi butwagwa ni kibi bahurirako ahandi ho abantu biyumvira ngo ni njeri natwara ngo ni ndakugarika twara ngo ni Prime ngo ni bunyoni yatwara wapi bafite ibintu bahurirako gusa bibi cyane voilà nibaza ko ariho no kwishura Claver nibaza ko arico nibagiye nese hari ikindi kibazo nishura Claver yakubajije n'ikijanye na politique ati ikibazo kimaze kumera nk'iki kiri c'ubutunzi gica giciki ca politique bavuga ko ari abashira imbere umuheto bisigura yuko tusubiye muri iyo nzira byerekana ko atabanye politique kuko cari kibazo cabo bahari canke bariko barakora acana kubaza ati opposition ihagaze gute bipira hehe ko yagifashe nk'ikibazo ca politique kitari ic'ubutunzi donc abanyepolitike botegereje gufasha nivyo urakoze kunyutsa ico kibazo yabajije ico kibazo n'inkoramutima ariko arakivuga nabaye tushe uti kubera iki effectivement mu Burundi hariho imigambwe ivuga ko iri muri opposition niyo migambwe twumva ejo bundi yanahurikiye muri gwa runani bise urunani ngo rw'abarundi bose harimo za Frodebu harimo za Codeco n'imigambi vraiment myinshi numvise harimo za Senere bagwasa na za Iprona abo bantu Iprona nta yarimwe mu Burundi bwa bose ni imigambi imwe okay barambabarira batari barimo nuko nabo bari haje Burundi kandi bari mu bama bita amatora kandi vyitwa ko ari umugambi uri muri opposition naho uri mu nzego alors ico mvuga effectivement ni abarundi bagorewe urumva hari abariko barabica babanunuza babarya babicaye ko n'abasende defte mugabo abo bandi babasaba amajwi ntibaseruka iyo hari ibi bibazo nkora mutima
by'ubukene bw'isukari by'ubukene bw'imiti by'ubukene bw'umwavu by'ubukene bw'igitoro ibintu bibakora ku buzima bwa misi yose abanyagihugu mu bihugu bindi n'ukuri duhora tubona opposition irasohoka iyo habaye iduzwa amahera 5 icyasa